urashobora kuba umwungere ariko ugaheza ukabaho no mu bundi buzima ari bwo kuronderera umuryango ari ubwo gukora ibikorwa bisanzwe muga kandi bigasaba ko umuntu muri ivyo bikorwa bari karakora bitaza kubangamira iryo bango ry'ubwungere. Kuragira umuntu canke kuzezwa umuntu bitandukanye no kuzezwa ikoko, kuko umuntu ntumubwiriza ngo kora ibi ku nguvu, kuko umuntu arahitamwo ivyo agomba gukora. Mwaramutse bakunzi ba Sanacom TV1 canke mwiriwe bivanye naho mwe wese ariko aradukurikirana ari bamaze kubona muri kumwe na Irambonagira behind camera muri kumwe na Stefan na Bobo bariko babikora neza ibintu bimeze neza turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Rero bamaze kubona ku makamera yacu dufise umushitsi witeka n'umupasteur n'umukozi w'Imana ariko ibindi sino bivuga reka ibindi aca bibibwirira. Imbere ya byose tubanze tumuramutsa amahoro pasteur. Amahoro neza kuramukije kandi aramukije n'abariko baradukurikirana bose. Pasteur nizere yuko muguwe neza. Yego ndaguwe neza kandi ndashima Imana. Amen. Ya imbere ya byose rero reka pasteur abanze yibwira abariko baradukurikirana kugira bamenye uno munsi mbega ninde turi kumwe muri kino kiganiro. Yego murakoze cyane. Hanyuma ku mazina yanje nitwa Niyungeko Chartier, hanyuma nkabasanga umwungere nkuko wabivuze. Umwungere umupastor, hanyuma sanze nubatse umuvyeyi papa nkuko bakunda kubivuga. Yego ariko muri byo byose ndashima Imana ko hampande y'ibango y'ubupastori bw'ubwungere ndi umwana w'Imana. Amen amen amen. Mbega pasteur mu buzima bwa misi yose akora iki canke n'umuntu yihariye ku ivy'ubwungere gusa? Ego urakoze. Bisanzwe kuba umwungere, umwungere ni bango rimwe mu yandi mabango tubona mu ishengero ry'Imana, kuko mbere yuko nishyuye icyo kibazo mu bintu canirako hari ibango ry'ubwungere hakaba n'ibango intumwa aribo bagereranywa n'abamisiyoneri muri iki gihe, hakaba n'ibango ry'ivugabutumwa, hakaba n'ibango ry'ubwigisha, hakabaho n'ibango ry'ubuvugishwa icyo umuntu yokwita ministère prophétique. Hampande y'ayo mabango hakaba n'izindi ngabire zitandukanye. Rero ikibazo warabaje uti mbega umwungere ibikorwa bye vya misi yose nibihe? Ku ruhande rwanje no vyishura mu majambo avunaguye. Kuba umwungere ntibikuraho kubaho mu buzima bwa misi yose, kubaho nk'abandi bantu mu buzima bwa misi yose. Urashobora kuba umwungere ariko ugaheza ukabaho no mu bundi buzima ari bwo kuronderera umuryango ari ubwo gukora ibikorwa bisanzwe muga kandi bigasaba ko umuntu muri ivyo bikorwa bari karakora bitaza kubangamira iryo bango ry'ubwungere nk'ayandi mabango. Kiretse ko hari igihe bishobora gushikasanga bivanye n'ibihe kanaka, hari igihe iryo bango umuntu uza gusanga ariko ararikora ugasanga rimutwara umwanya munini cyane bikaza gutuma umengo kurifatanya n'iyindi mirimo y'ubuzima busanzwe ntibiza koroha. Ariko muri rusange navuga nti kuba umwungere ntibikubuza kurima, ntibikubuza kudandaza, ntibikubuza korora, ntibikubuza gukora ikindi gikorwa, ahubwo ivyo bindi bikorwa vya misi yose nivyo biza no kugushingira intahe kuri umwungere, kuko hari intahe uza kubigaragazamo, hari inyifato uza kubigaragazamo. Iyo nyifato ikaba ari nayo ishobora kwemeza abantu ko vy'ukuri hari ibango ry'ubwungere bisanzwe ni muri wewe. Yego. None Pasteur Chartier hambavu y'ubwungere kuragira intama za Yesu Kristo mbega asanzwe akora iki? Arondera umukate cyane tuvuge ya mvugo ya Bibiliya Paulo avuga ati gusona mahe. Uyasonera he? Urakoze cyane. Yego muri make gushona amahema nkuko
Paul yabivuga imirimo yindi ya misi yose yo kumfasha kubungabunga umuryango sanzwe ndayirangurira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa Nakofund ibyo abantu bazi ku izina rya Tubura niyo sanzwe ndangurira Tubura umenga bakora mu by'uburimyi ego mwebwe muri abagronome hari ibisata bitandukanye naho bisabwa ko umuntu agira ubumenyi bumwe n'ubundi ubwo je sanzwe ndi mu kindi gisata karabana cyane no n'uburimyi cyo buhinga bw'uburimyi ariko ni mu kindi gisata kirabana n'imigenderanire hagati y'ishirahamwe n'inzego za leta ego ku rwego rw'igihugu ariko amande y'ivyo hari n'ibindi biganiro rimwe nkora ntanga ari navyo nagiye nkoramo cyane ibiganiro bijanye no gukinga amatati nk'ufise ubumenyi bumwe n'ubundi bijanye no gukinga amatati Pastor mukorera mu bintu byinshi si byinshi cyane muga n'ubuzima none muraheze mukabironkera umwanya mufatikanye na cya gikorwa kitoroshe cy'ubwungere ego kimwe ubwa mbere ubwungere ni kije nuvuga nti ubwungere nk'ibango ntabwo ari ubwungere nka kujya kuragira ibikoko muraza ko ari cyo abantu bakwiye gutandukanya kuko ubwungere nk'ibango ni igikorwa mwemuyera akoresha umuntu mu bijanye no gufasha ishengero ry'Imana mu bijanye no gufasha imitima cyane cyane ku bantu bakeneye cyangwa bafise inyota yo kuba ubuzima buhimbara Imana ngaca mvuga ni ahanini ibyo rero byubakiye ku buzima ingene umuntu abayeho kuko kuragira umuntu navuga ni ijambo nkunda gukoresha kuragira umuntu cyangwa kuzezwa umuntu bitandukanye no kuzezwa ikoko kuko umuntu ntumubwiriza ngo kora ibi ku nguvu kuko umuntu arahitamo ibyo agomba gukora umuntu ashaka kumubwiriza ikintu naho cyo bari cyukuri wisunze ijambo ry'Imana muga kubera umuntu afise ubwigenge muri we bwo guhitamo arashobora guhitamo kukumvira cyane ntakumvire hanyuma nkunda kubivuga burya hajya kura nta muntu ashobora kuragira uwundi oya ntibikunda nta muntu ashobora kuba umwungere w'uwundi ahubwo Imana irashobora kugukoresha bivanye n'ingene wanywane n'Imana hanyuma bivanye n'ingene Imana yahisemo gushira iryo bango ry'ubwungere muri wewe ugasanga ubuzima uri kurabamwo kuba kwegereye n'abakubona nabo uhagaze imbere bigatuma by'ukuri bakubonamwo umutima w'ubwungere gukunda imitima no kuzezwa gukunda imitima bigatuma wozezwa n'ubuzima bw'abandi mu buryo bwo kwizera ntuza kubiyemera ko bona umwungere ntubaragira ku nguvu oya ibikoko urashobora kubiragira ku nguvu mugo umuntu wenyene ni wakubona mu ubwo bwungere agaheza akakugira mu ico cizere hanyuma akakwitura mu buryo bumwe n'ubundi ari ifashanya akeneye ijanye n'ubuzima bwo kubaho ahimbara Imana cyangwa ijanye n'ubuzima bw'ibibazo bishobora kuba bimuzazaniye agakenera ifashanyo mu buryo bw'impanuro cyangwa mu buryo bw'uburongozi nyene yo kwifatamo Pastor tumaze kuyaga ibintu byinshi mumaze kudusangiza ibintu biri mu bumenyi biri wumva ko muri mu gutahura impamvu nabarondeye no munsi bakozi bacu impamvu namurondeye Pastor tugomba kuyaga ikintu rimwe na rimwe usanga abantu bacumva kumwe muga ntibagikora kumwe kandi byansabwe ko ndondera umuntu arongoye abandi umwungere birafatanye n'igikorwa c'uburongozi kurongora abantu mwebwe mukora mu mashengero tuza guhagarara rwose mu bikorwa by'Imana mu ishengero ry'Imana uburongozi mu ishengero ry'Imana mbega tuvuze iryo jambo mwebwe mutahuriye urakoze cyane nibaza ko ni ikibazo gikomeye kandi haba no kuba ariko baratwumviriza baba abakozi b'Imana batandukanye canke abandi bantu bashobora kuba ari abakristo muga batarashika no kuri iryo bango ryo gukorera Imana canke n'abandi bantu bari bose uko ari ibintu abantu bose bakeneye kumva insiguro yabyo cyari gutahura kw'ikintu icari cyo kimwe kuri iki kintu novuga turiko tuganira ko gutahura uburongozi mu ishengero ry'Imana ni ikintu gikomeye cyane wavuze ngo ni ijambo abantu bumva kumwe ariko badatahura kumwe hanyuma nk'uko bivuze n'ibyo kandi ni ijambo ryagutse tugiye no mu burongozi
hari n'ivyigwa muri rusangi, ivyigwa vy'ubuhinga bikora kuri ico kintu citwa uburongozi. Yego. Aho murabumva ngo leadership ko n'uburongozi. Hariho uburongozi mu buryo bw'ubwenge bw'isi n'uburongozi mu buryo bw'ubuhinga n'ubumenyi, ariko ubu turi ku kijanye n'uburongozi mu ishengero ry'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane. Icya mbere numva ni uko ubwa mbere tubaza gutahura mbega ishengero ry'Imana ni iki, kuko nibaza ko niko rufatiro ku ruhande rwanje, kuko abantu benshi turavuga ishengero ry'Imana muga ntitubitahure kumwe. Ishengero ry'Imana abantu bakaca baryitiranya n'amadini atandukanye, nkuko mu Gifaransa bivuga ngo confession religieuse, kuko ishengero ry'Imana sico kimwe n'ibyo twita ama confession religieuse. Ishengero ry'Imana ni ishengero ry'Imana. Hanyuma nzanye isiguro gato yicari ishengero ry'Imana no kwisunga uburore butandukanye mu ijambo ry'Imana, ariko no kwisunga ibice bimwe bimwe. Nk'ubufashe nk'akarorero nkaja mu cete cya mbere Yohana yandikisha ishengero igice cya 3. Icete cya mbere Yohana yandikisha ishengero igice cya 3. Haravuga guhera ku murongo wa 4 kubandanya gushika ku murongo w'9 n'amajambo avuga ku bijanye n'ubuzima bw'umukristo, aho ijambo rivuga ngo icyaha nico mugararizo, umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararizo. Havuga ngo uwo icyatumye ahishurwa uwo suwundi ni Kristo Yesu, ngo icyatumye ahishurwa kwari kugira ngo akureho icyaha asangangura icyaha, ngo kandi umuntu wese aguma muri we ntakora icyaha. Ariko umurongo w'9 niho cyavuga ngo umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora icyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we, ngo ntibikunda ko akora icyaha kuko yavyawe n'Imana. Icyo ngomba kuvuga insiguro y'ishengero ubwa mbere n'abantu bose guhera ku muntu umwe bavyawe n'Imana, kandi Imana yemera ko yavyaye, ko yivyariye. Ukuvyagwa n'Imana nako tuca tubibona hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere guhera kuri urya murongo w'9 gushika kuri 12, aho havuga ingene ngo umuco waje wakira mu mwiza, ariko mwiza ntiwawakiye, ariko ngo abamwakiriye bose abo ngo bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo abo nibo batavyawe no kwifuza k'umugabo cyo kwifuza k'umuntu, ariko bavyawe n'Imana. Iri jambo ryo kuvyagwa n'Imana ni jambo ritangurana n'igihe cyane n'ubuzima butangurana n'igihe umuntu yumvise inkuru nziza ijanye n'urukundo rw'Imana, ingene Imana yakunze abanyavyaha bari mw'isi, hanyuma ze kubakunda yo nyene ibakunda batabikwiriye, ibakunda ari babi. Imana idukunda turi abanyavyaha, idukunda turi babi, idukunda turi abo kurakirwa, ariko Imana hamwe n'ivyo iradukunda. Muri urwo rukundo ngo ica iturungikira incungu yo kuza kwikorera ivyo vyaha vyacu byose twakoze kugira ngo ipfe mu gishingo cyacu. Uvyizera rero ngo ntazopfera uba ariko aronka ubugingo budashira. Ubwo buzima rero umaze kumva inkuru nziza ko Imana yakurondere ugucungura kubwo ivyaha wakoze, akikorera ivyaha vyawe byose akabizira, ukwizera kuja kuvuga ngo ko numvise hari umuntu yangiriye mu gishingo akanyigura akamfira, ngomba ndondere kubaho ubuzima buhimbara uwo muntu yangiriye mu gishingo ntabimusavye, ata wundi abimusavye. Ubwo buzima rero nibwo buca byita ngo kuvyagwa n'Imana, kuko buca butangurana n'urugendo rwo guhinduka. Umaze kuba muri urwo rugendo rwo guhinduka uca usigara ushira umutima ku bihimbara Imana, hanyuma ukarondera kumenya ikintu cyose kiguteranya n'Imana kugira ngo ugirene ucirinde, hanyuma wewe ubuzima buhimbara Imana. Niho hacaza ry'amajambo nahereko yo mu cete cya mbere cya Yohana igice cya 3, ajya amajambo avuga ku bijyanye n'ubuzima bw'ubukristo. Umuntu yavyawe n'Imana ngo ntakora icyaha, ngo kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Rero ishengero ry'Imana niki niba abantu guhera kuri umwe, babiri, batatu kuduga bavyagwa n'Imana bizeye ico Kristo Yesu yakoze ku bwabo, ko yabaseseye amaraso ku bwabo kugira ngo bashobore gukira. Hanyuma abo bantu bakaca babaho ku munsi bagwanya icyaha n'igisa n'icyaha. Ico nico cyitwa ishengero ry'Imana. Ivyo rero bikaba bitandukanye n'amadini, kuko mu madini turabona ivyaha bikorerwayo. Mu madini abantu baragwanirayo
mu madini abantu baragwanira ibintu biriya, baragwanira inyungu, bakagwanira ivyicaro, bakagwanira amafaranga. Abantu ugasanga hari n'abasambanyi bo mu madini, akaba abicanyi bo mu madini, imboregwa, abanyarusaku, abaeskro. Ariko cyumva yuko izina idini naco rifana ishengero ry'Imana. Arico nagomba kuvuga kuba ariko baradukurikirana. Idini ni idini, ariko mu idini harashobora kuba umwe canke babiri bari mu ishengero ry'Imana. Ari nayo mpamvu rero nagomba gutandukanya ivyo bintu. Rero imbere yuko tuza kuvuga ku burongozi mu ishengero, ubwa mbere abantu babanze bumve ko ishengero n'umugwi w'abantu bavyawe n'Imana, bavyawe n'imbuto y'ijambo ry'Imana, bihanye kandi bakaca bagira ipfuhe n'ingingo zo kubaho badakora ivyaha, ariko barondera imbere ya vyose guhimbara cyo kunezereza iyo Mana yabakunze barabo kurimbuka, hanyuma ikabacira inzira yo gucungurwa. Amen. Pastor, mutubwiye ibintu byinshi birimwo ugutahura gose Bibiliya. Nciye ntahura yuko hari ishengero rya Yesu Kristo, hariho n'idini. Aha, wabyumvise. Ego hapana rimwe n'amadini. Kanazina amadini ni menshi, ariko ishengero ry'Imana ni rimwe, ishengero rya Kristo. Ariko aho hose harakenewe uburongozi gose. None ubwo burongozi bukwiye kumera gute? Mbega ni bande bakwiriye umuntu w'ukuri w'umurongozi aba ameze gute? Urakoze cyane. Ngomba rero nce simbiza kuri ico uburongozi mu ishengero ry'Imana. Uburongozi muri rya shengero ry'Imana ari ryo twavuze ngo n'abantu bavyawe n'Imana, abantu barazwi ishinga no kubaho bahimbara Imana, no kubaho bagororotse, bagwanya icyaha n'igisa n'icyaha n'igitutu. Mu yandi majambo, ahamaze kuba iyo mpemu ni Imana ibiri kirakorera. Rero tuciye tuje ku burongozi mu ishengero ry'Imana, tuca dutahura yuko ishengero ry'Imana n'umugwi w'abantu Imana yemera ko bayitirirwa. Uwo mugwi rero urafise ingene Imana ibubona, kuko ijambo ry'Imana rivuga abo bantu rero iryo shengero rica rigereranywa n'iki? N'umubiri wa Kristo. Andi ashavuga ngo umubiri wa Kristo. Ayo n'amajambo kandi tuca tubona muri Bibiliya hariya mu cete ca mbere Paulo yandikisha ishengero ry'i Korinto, igice ca 12 guhera ku murongo wa 12 kumanuka kugeza ku murongo wa 28. Ariko ndavuga ku majambo make cyane, aho guhera ku murongo wa 12 avuga ngo nkuko umubiri ubumwe ariko ukagirwa n'ingingo nyinshi, ngo niko turi muri Kristo. Ngo turi ingingo nyinshi ariko zigize umubiri wa Kristo. Sinzi ko mu nkunde nkasoma gato, kuko n'amajambo yoheza kaca turongora kugira ngo tubandaye dutahura icarico ishengero ry'Imana. Natanguye mvuga ni umugwi w'abantu bavyawe n'Imana kandi barazwi ishinga no guhimbara Imana. Ucije ngaha naho uwo mugwi ucuza kugereranywa ngo n'umubiri, umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye. Dusubira mwana tugomba dusome bana badukurikirana bazoce bahisomera. Nabi Korinto icete ca mbere Paulo yandikisha ishengero ry'i Korinto, igice ca 12 guhera ku murongo wa 12 kumanuka kugeza ku murongo wa 28. Ariko reka some amajambo makeya. Umurongo wa 12 avuga ngo umutwe w'amajambo avuga ngo umubiri wa Kristo. Aho umubiri wa Kristo nuko avuga ngo ishengero rya Kristo. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose n'ahari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe, naho bo abayuda canke abagiriki, naho bo abagurano canke abidegenza, canke twese kandi twese twanyweshejwe mwemu umwe. 14 umubiri s'urugingo rumwe ariko ni nyinshi. Nukuvuga ba bantu nariko ndavuga bavyagwa n'Imana bitwa kandi ingingo zigize iki? Umubiri umwe. Kuko twumvise ngavuga ngo turi ingingo nyinshi ariko tugize umubiri umwe, ngo kuko twanyweshejwe kuri mwemu umwe. Uwo mwemu umwe nawe ninde? Ni wa mwemu w'Imana wihishura muri Kristo Yesu, mwihishurwa ry'ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Ari naho umuntu yanyweshejwe kuri uwo mwemu ubwa mbere, aza kugira umutima w'ukwanga icyaha n'ukwanga ikintu cyose kinyuranye n'ishaka ry'Imana, ariko akagira inyota yo kubagororoka,
akagira inyota yo kubaho ahimbaye Imana muri byose, uwo muntu rero, uwo muntu mwisaragoye, kuko uwo muntu ingene biza kubaho muri we Imana izi imbere abantu bakaza inyuma. Ari naho tuca dusubira muri ya majambo Yesu yavuga ngo umuntu niyashaka kunkurikirwa niyiyanke yikora umusaraba we. Hari naho avuga ngo ushaka kunkurikira niyanke se na nyina nabo bavukana ngo ntambere. Bene majambo n'umuntu hagati yiwe n'Imana nta wundi muntu ahazi. Irya shengero rigizwe n'aba bantu banyweshwa kuri mpemu umwe niho baca bahindukira bakitwa ingingo zitandukanye ariko zigize umubiri umwe. Mugero tuciye tujya kuri kimwe cy'uburongozi aho nari nkiri ku gice cyo gusigura ishengero, kandi n'ababyumva bavyumve ntagire umuntu ashobora kwitiranya ngo ndi mu ishengero ry'Imana ko yari mu idini. Nibaza ko abantu babitandukanije, kuko ni vy'ukuri kugira ngo ube umwe mu b'Imana iharura kuri mu ishengero ryayo nuko uba waranywesheje kuri uwo mpemu umwe. Mpemu yari muri Kristo yahishuye umugambi w'agakiza, yahishuye umugambi w'ubugingo budashira kuba ari mwisi. Ariko pasteur, hari kibazo nshingira tutarashika ku c'uburongozi neza na neza. Mbega ntibishoboka ko aya madini yoja muri rya shengero rya Kristo? Ntibishoboka. Ntibishoboka ko amadini aba mu ishengero rya Kristo, ahubwo n'umuntu ku giti ciwe, kuko amadini tuyashira mu ruhande rw'inzego cyangwa amashirahamwe cyangwa amakoraniro y'abantu. Rero umugwi muri rusange nishobora kujya mu ishengero, ariko umuntu ku giti ciwe ari naho natanze ijyasiguro n'abantu bavyawe n'Imana bivanye no guhitamo, kuko bumvise ubutumwa bwiza buvuga ku gikorwa cy'umuntu bw'Imana, buvuga ku rukundo rw'Imana, hanyuma bagaheza bagahitamo kwihana no guhindukira Imana kugira babeho bahimbara Imana. Abo rero bitwa ngo banyweshejwe kuri mpemu umwe. Ikigira kabiri, abo barashobora no kuba tamugura afise bitirirwa ngo idini kanaka nk'aya madini tuzo, ariko Imana ibaravye ikabona vy'ukuri barihanye, baritandukanyije n'icya kandi bari kubagwanira kuba bahimbara Imana. Hanyuma rero ikigira gatatu, aba bantu bitwa ingingo zigize umubiri umwe. Aho nagomba nje simbiza kugira mvuge ku burongozi rero, muri izo ngingo nta mutwe urimo. Oya, nta mutwe urimo. Aha rero n'abavyumva bavyumve neza, kubera iki ishengero rya Kristo ni ingingo zitandukanye. Hanyuma izo ngingo zitandukanye zihuzwa na mpemu umwe, mpemu w'Imana abahamagarira kuba ubuzima buhimbara Imana, ariko izo ngingo zigize wa mubiri umwe zikaca zigira umutwe umwe ari we Kristo. Rero tuciye tujya mu burongozi, ubwa mbere umurongozi bw'ishengero nuko uburongozi bw'ishengero n'uburongozi bwa Kristo buca bukorera mu ngingo zitandukanye. Kristo niwe aza nk'umutwe w'ishengero, nk'umutwe wa wa mubiri. Muri za ngingo nta mutwe urimo. Aya n'aya mazina y'abantu biyita ngo je ndi umuvyeyi w'ishengero, mu ishengero rya Kristo nta muvyeyi abamo. Mu ishengero rya Kristo nta nyene icubahiro abamo. Mu ishengero rya Kristo nta wundi akwiye gupfa. Ya mazina ntokwirirwa ndavuga, kuko mu ishengero rya Kristo nyene icubahiro n'umwe ni Kristo wenyene. Ariko pasteur abariko baradukurikirana boca bavuga ati pasteur akavuga ibintu by'impemu gusa. None mu Kirundi bavuga ngo nta ngabo zibura umutware. Hama Bibiliya iragaruka ikavuga ngo abicubahiro tubahicubahiro. Burya umuntu avuze ati uyu n'umuvyeyi w'ishengero canke nyakobawa pasteur shaki abagize amakosa. Abara amakosa kubera iki? Kuko nimba ijambo ry'Imana ryavuze ngo turi ingingo zitandukanye zigize umubiri umwe, uko umubiri umeze atarugingo, mu yandi majambo nta rugingo rwiganza ku rundi canke rupfukamira urundi, ahubwo urugingo rwose ruba ruto ruba runini rufise ikimazi ku mubiri. No mu ishengero ry'Imana nuko hari ingabire akaba n'amabanga atandukanye. Amabango abantu babwa nka jewe ndi umwungere, undi ashobora kuba ari intumwa, undi akaba ari umuvugishwa. Iryo bango ntiriza kumpa icubahiro kirengeye ic'abandi, ahubwo icubahiro ni cyanyene kunkoresha. Uwo nyene kunkoresha rero niwe Kristo. Rero abantu baritiranya, iyo umuntu ari karakoreshwa mu ibango kanaka abantu bakaca bamuha icubahiro c'umukoresha, n'amakosa akomeye cyane mu ishengero rya Kristo. Mu ishengero rya Kristo nyene icubahiro n'umwe
ni Kristo nyene, ukwiye gupfukamirwa n'umwe ni Kristo nyene, ukwiye guhindirwa agashitsi n'umwe ni Kristo nyene. Ariko twebwe nk'ingingo zitandukanye turaheza tukubahana. Pastor, twarakoze ibiganiro Yego, kizobamwe amakomantere menshi, ariko abantu no kuvyumva. none Pastor, mwebwe tuvuge ko Pastor Richard imbere y'umuririmbyi, imbere y'umuprotokole, amubwira ati turangana twabwo twese duhurire kubaha Kristo yaduhamagara. Ahubwo iki gice nibaze ikiganiro, iki gice ni gice cya mbere, kuko tuzobandanya aho nzobereka yuko mu burongozi bwa Kristo uko Imana igutoranya muri mwibango kanaka, kuko mu burongozi bwa Kristo ahanini buza gukorera muri ya mabango aribwo burongozi bw'ishengero. Uburongozi mu ishengero buza gukorera muri ya mabango atandukanye. Hariho umwungere, nimba ndi umwungere ntabwo uburongozi mu ishengero buca bukoranira muri jewe jenyine. Nimba uwundi ari intumwa ntabwo uburongozi buca bukoranira mu ntumwa yonyine. Nimba uwundi ari umwigisha cyangwa umuvugishwa ntabwo uburongozi mu ishengero bukoranira muri wowe. Uburongozi bw'Imana mu ishengero bwayo mu yandi majambo buza gukorera muri ayo mabango atandukanye, ariko aza yuzuzanya kugira ngo ishengero ry'Imana ribe ishengero rishitse kandi rikuze. Kandi ubwo burongozi buraca bukorera no mu ngabire zitandukanye, hakaba kuzuzanya. Ariko tuzogera ku kindi gihe tubona yuko hari igihe Imana itoranya umuntu mu burongozi kugira ngo aze atanga umurongo canke yerekana ibikorwa nyene bikwiye gukora. Ariko naho Imana iza kumutoranya gutyo, uza gusanga biza kuba ngombwa ko akorana n'abandi, ingabire yiwe canke iryo bango rikorana n'ayandi mabango kugira ngo ya shusho y'umubiri. None twabisomye ngaha, ntabe shefu ingingo. Oya, nta mushefu mw'ishengero ry'Imana. Umushefu n'umwe ni Kristo. Hanyuma twebwe nk'abantu baba barahawe amabango, ahubwo tuzobona ingene uko uhabwa iryo bango ryo kuba mu burongozi nikuza kuba inyuma ucuza kwakira shusho y'ubuja. Mu yandi majambo, icubahiro, izina ry'icubahiro mu burongozi mu ishengero ry'Imana n'ubuja. None Pastor, kenshi hari igihe yandi majambo gukorera abandi, hari igihe haba ibintu mu ishengero, reka mvuge idini, bisabwa ko hafatwa ingingo. Tuvuge ku buzima bwa Pastor Richard, hari igihe hafatwa, bisaba ko hafatwa ingingo canke gutanga intumbero kanaka. Mu gihe ibintu bimeze uko uri kurabidusigurira, ninde azofata ingingo, ninde azotanga intumbero wawe, bica bigenda gute? Ingene bigenda kandi ubaje ikibazo ciza cyane. Mugi imbere ko ndacishura, reka mbanze nerekane ya majambo yerekana ko mu ishengero rya Kristo twese twitwa ingingo zitandukanye zigize umubiri umwe. Rwoba urugingo rugaragara ko ari runini canke rutoya wamaze kubyagwa n'Imana. Uru rugingo ikigira kabiri, wowe umaze gutangura gukoreshwa ibigaragara cyangwa utarakoreshwa, uruwikimazi mu mubiri. Mu buryo bw'ishengero niko bimeze. Hanyuma tuciye tujya mu bijanye n'ibikorwa, kuko uburongozi buca bugaragarira mu bikorwa. Abantu baza kuja imbere y'abandi babatunganya, ibyo mu gifaransa bita organisation. Organisation, orientation. Hariho gutunganya umugwi w'abantu mu ishengero canke guha intumbero umugwi w'abantu aryo shengero ry'ibikorwa canke ry'ubuzima bakwiye kubamo. Uza gusanga babandi bari muri ayo mabango, nimba ndi umwungere jewe nza kuba igikoresho Kristo nyene ishengero acamwo kugira ngo mu vyo nza guha n'intumbero abandi, ahubwo ntibambonemwe amajambo gusa, ahubwo baze kumbona mu icitegereza. Nico gituma mu burongozi mu ishengero ry'Imana umuntu navuga ntatanga amategeko, ahubwo abicitegererezo nk'igikoresho Kristo akoresha kubw'ikimazi, urumva, mu bwami bw'Imana, kandi kugira ngo n'abandi bige. Mwandi majambo mu gifaransa umurongozi cyangwa materiel didactique mu buryo n'umuntu abantu bigirako. Ni mu kugororoka, ni mu gutinya Imana, ni mu kubaha Imana, ni mu kugendana n'Imana, ahubwo n'umuntu abantu bigirako kugira ngo bashobore kuba buzima Imana ishaka ko babamo. Rero mu yandi majambo, uburongozi mu ishengero ry'Imana ni Imana ikoresha amabango cyangwa ingabire mu gutanga intumbero ihishurirwa n'ibikorwa cyangwa ubuzima ishengero yamagarirwa kubamo. Akabazo ka nyuma nuko dukunda kubona mu ngabire hari igihe iyo abantu batarongowe neza haba ibibazo.
ko ukaza wumva umunyeshengero ubu yagiye kuvuga ubutumwa pasiteri atabyazi yagiye hanahana ubwo uwo mutego nimushaka kuwugwamo aho nagomba nshishikariye mbanje kwishura kuri cyakezo bwene Kristo ari we mutwe hanyuma twese tukaba ingingo twisunze umurongo tubona mu cete Paulo yandikisha ingiro y'Ikorosayi igice ca mbere umurongo wa 18 umutwe w'amajambo hari yavuga ngo Kristo uwo ari we bo n'igikowa ciwe baradondagura neza Kristo uwo ari we n'igikowa ciwe muganga tugomba kwinjira kuri Kristo n'igikorwa ciwe kwishengera 18 havuga ngo niwe mutwe w'umubiri niwe shengero kandi niwe tanguriro niwe fura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abagaheta muri vyose mu bikorwa Kristo yitirirwa canke muco Kristari arimwe no kuba umutwe w'ishengero twumvise ko ishengero ari ni mubiri ugizwe n'ingo zitandukanye kandi iyo havuze umutwe bisigura ngo uburongozi ubukuru ivyiyumviro imbono ni ntumbero ni kuvuga Kristo niwe bitanga muri bwa burongozi rero acakoresha ya mabango muri bamwe yatoranye rero iyo habaye ikibazo kanaka cyangwa ingene ibikorwa bikora abamaze kugaragara bari muri ya mabango baraheza bakaja hamwe haba inama atari umuntu afata ingingo ariko umwe nk'ubakuriye kuko urashobora kuzezwa umugwi nk'ubaserukira nk'umuzezwa shengero kuko navyo tuzoyibona nk'umuzezwa shengero uraza ugakoranya inama y'abamaze kugaragara mw'ibikorwa vya mpemu yera vyo kubaka ishengero ibi rero bice bitandukana na babandi bahabwa ibikorwa mu madini kubw'ibi na biriya kuko hari abahabwa ibikorwa mu madini ugasanga umuntu yitwa umwungere ariko Imana itamuzi umwungere ugasanga umuntu yitwa ngo ni intumwa ariko ari ivyo yishizemo Imana itamuzi n'intumwa ugasanga umuntu yitwa ngo ni profeta ariko ari ivyo yihaye ariko vy'ukuri ukabona harimwe agahazi rero uhagararira uwo mugwi nk'umuzezwa shengero igihe cyose aza gufatwa ingingo acagirisha inama habi inama y'ababandi bamaze kugaragaramwo amabango cyangwa ingabire zo gukora ishengero kandi bagaragara ko bakuze mu vy'agakiza cyangwa mu buzima rukristo iyo nama rero bamaze kugira iyo nama ari kibazo kanaka baraheza bakumvikana ingene ishengero rirongorwa cyangwa ingene ibikorwa bikorwa bageza bakaca bisangira n'ishengero mu buryo bwagutse aho rero uza gusanga naho hari umuntu aza kwitwa umuzezwa shengero naho hari abantu baza kwitwa abungere uza gusanga vy'ukuri ivyiyumviro vyabo ingene ibikorwa bikorwa bakoresha inama iyo nama ukaza gusanga irongorwa na Kristo we mutwe n'ingingo mu zindi sibo baza gufata sibo bafata ingingo yanyu pastor ibindi tuzoyibandanya kuko biragutse pastor je nahora ngira ibiganiro nkasezera abantu yego cyese ndagusezeye tuzosubira twumvirize muri commentaire yego kweri zobamagara namwe muzamubona amakomantere kandi hari abantu bashobora kugira ibibazo kubera ivyo umuntu ashobora kuba yavuze mu givyo bibazo bazokwishurwa bizokurikira ego bakunzi bacu basara community one mwamaze kubyumva kubene bimeze nimutubwire ikiganiro tubandanye kukijanye n'uburongozi mwishengero canke duhagarikire nganye nahanyu mutubwira uko twabigenza Imana ibahezagire mwari kumwe na Guilain na Pasteur Chartier behind camera mwari kumwe na Bobo mugirirwe neza mwarahezagiwe cyane Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube.